abantu benshi ababanyi banje babateye amada so kuvuga rero kandi ngo bakina film none kubera iki babateye amada kandi batari muri film ate burya bavuga ngo iyo ufise ingeso kajya bakita kageso nubwo uri muhira agutera inda uri kwishura agutera inda ikana mu mashengero no muri korale ugasanga abantu batora amada muri kubiriki aho bari muri film ngo turabashenzi turi bigugu twabuze akazi dukora turi birofa sinzi urumva menga bakiba film ndukwice rero kumanuro novuga no babo bavyeyi nuko uno munsi hari abantu bakomeye cyane no munsi muri film hari abantu bakomeye cyane bariko baza muri film hariho abantu bateye imbere cyane uno munsi kubera film Yes, my people, it's your boy, journalist, it is official, kama Madawa. Yes, ni waundi nyene, kakande nyene, tuatune nyene, kuyande nyene, kuri Blessing Talk TV. Tungatubiza kukanda subscribe, share na comment. Yes, nababwiye yuko kandi nanabasezeranye neza yuko nzaguma ndabazana ibintu bishasha, ibintu biri private, ibintu biri update, ibigano bigiye bitandukanye, byose bigiye batandukanye, imana zishasha zitaramenyekana, byose muzoze murabisanga kuri Blessing Talk TV. Wewe utarakanda subscribe, share na comment, ndakubwiye neza ko watanze. Kuno munsi twaba dufite umutumire wacu, umutumire twisangiye aho ariko arakinira filme na Mr. Sammy official Bombokra. Yes, Bombokra, yes. Reka rero tumuheza kanya uno mutumire wacu atwidondore amazina yiwe n'utundi tuntu dutandukanye n'akajambo gatonya. Yes, kazi. Asante sana. Hii TV togute. TV, Blessing Talk TV. Blessing Talk TV. Talk TV. Okay, Blessing Talk TV abanywanyi bayo turabaramukije amaro y'Imana aba Islam avuga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aba Kristo nabo bakavuga ati Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nibaza ko byose nga kuri TV bivugirwa kuko ni salamu muzindi. Bose abamizima Assalamu alaikum kwa Kristo Yesu ashimu. Okay, lero ku mazina yacu batwitwa Harerimana Hassan. Ariko ko matazirana bamwe mugasanga bari ko batwitwa abawakera mucara make no muyandi mazina ya tukorera batwita mu mafilm ariko siyo sije cyaduze no munsi sije none yego nibyo. Okay, is none meze neza. I'm good. Ndayibona neza. Yes, none ndibaza ino filme uri kurayiraba cyangwa se wewe wagiye kuri murayikinamo ubone ifite message yahe? Message no cinema tuko turakora nova ko ari banga umuntu atacahita yishira hanze ariko ni abantu basezerana ibintu uno munsi gukora usanga bibaza ko ari byiza mu buryo bwo kwikingira ugasanga ejo cyangwa hajya ejo bibagize ko ingaruka mbi cyane. Yes, urumva neza yuko filme reka twindane gishika umva yuko filme imeze neza, filme ryoshe, filme ifise message runaka, message y'ababesha. Yes, none kuri kuvuga ati message y'abantu basezerana ikintu runaka mu buryo bwo kwikingira bisigura n'abari mu rukundo ivyo iyo message irabakora ko ahubwo cyane ahubwo benshi nibo yubakiye ko ahanini babeshanya mu rukundo. Yes, none ko tuzi neza yuko mu rukundo nk'umusheri wawe Kamema gusabye ati sheri imperezi kivugira ngo ntutinye yuko aguheba ukavuga ati reka ntume basinda mutega iminsi ariko ubizi neza yuko vema nawe pambana utoro icyo nikosa ibyo babyita ingondo z'abana ariko ingondo z'abana kurumva noza kunsaba ngo sinoza gusaba ngo nje kuronderera ikinare bukironke ngogira ngo ushobore kunyemera cyangwa unyemerere yego ariko ariyo nabemera ikintu ariko icyo kintu bakaba bugishikako cyangwa se icyo kintu bakagishitsa ariko kikabazanira icyo bita consequence mbi. Bibaho cyane kandi bireze mu iminsi ariko cuno hanura gusa nuko
uwo muntu atoshobora kwiruka aronsa uwo muntu ico kintu kiremereye kuko ejo niyangaruka niko ndakubwira ushobora gusanga yimuzane ku yangaruka yicuza iyo menya agasanga iramwiciye ubuzima canke iramwiciye iterambere. Okay, yes, urumva neza yuko uno mustari wacu uno mukunzi wa filme uno mukinyi wa filme ariko atuzanira ico bita impanuro zigiye zitandukanye, impanuro twiteze ibyo tuganiriye sibyo tatiteze. Urumva yuko hari akantu runaka ariko arongeza kuri Blessing Talk TV. Ya nunge ndabikutsa kana subscribe, share na comment. Hajya urubatse jewe yego ndubatse urubatse fresh ndubatse jewe kumba dide cyo gwata mitorana mbaye sinabeta muri mama abenshi usanga atazi bakigenda nabivaye n'ibikorwa bimwe bakora saga ego usigura uri papa w'abana bangahe? Shaka ari benshi diweshi jeni mumwe kwaro diweshi sana urumva yuko bisomana daharura bisigura neza gusa mu mwanya novuga ko muno mwana mu mwanya novuga ko ari batatu. Hajya none urafise ico bita urubuga rwa YouTube? Urubuga rwa YouTube ndarufise kabisa. Urubuga baba bagwita gute? Urubuga rwanje no munsi novuga ko usanga duhura n'ama challenge menshi nk'ubunye urubuga natanga gukorera ko rwa YouTube uzorusanga kuri YouTube channel yitwa Mr. Nelson Movie Online. Mr. Nelson Movie Online. Usanga rero rukurasa amanu zo usanga arako amasinema nakoze. Sinibuka umwaka ariko araciye igihe kitari gito. Ushuzirabira. Yego. Ariko kandi mu mwanya si yo ndiko ndakorera ko bivaye nuko za challenge nakunda kugira duhura nazo nyinshi muri industry cange kwizimbuga ngo kabumenyi. Chano nayifunguye byari muri byabiro usanga taragarara neza muri mu gikorwa ugasanga ugifunguye kubera nyine wumva umengo urabikunze utarabigira kazi ugasanga rero password na email babyibagiye bikaba bigucanze. Mu mwanya rero sindi nakorera ko ariko amafilme yanje nakoze ashaka ku 8 gutyo nyimba 6 sindi byibuka neza. Nyuma yaho rero no byaciye bigorana gatonye baza guhagarika filme ariko aci kindi gihe mbona gukorana na Mr. Sami kugira ngo imana yanje nihagararire ngaho igikorwa mba nenda gikora guhanura biciye muri filme twandanye duhanura. Okay, niko iki wahisemo gukorana na Sami utigeze uhitamwo abandi bantu urumva abandi bantu bonga muri industry ya filme? So ngo nahisemo Sami gusa ngo nahisemo abandi. Sami icyambere cyo niki novuga ko ari umuntu mu bantu ba mbere ngahanye mu Burundi bariko bakoze impano z'abandi biciye muri filme kuko Sami icyambere cyo n'umunyarukundo n'umuntu yitanaho amaze kubona ko ufise talent hama kandi nawe ukayishimira ukabona kuyikora cyangwa kuyishira habona arabigufashamo. Ino mpamvu rero icyo gihe maze guhagarika iyo channel yanje ndamugenda ndamubaza ndanamuvugisha nabwo ati nuko je byagenze kunuko je filime ndayiye kintu amano yambwiye ati muhungu nyimba ariyo mano yawe gerageza ubandanye ushiremo kariro ariko ukabona nawe ushaka kuyagarika ariko ashobora kuba turanyegereye kugira ngo twe turakorana mu mwanya bitaragenda neza. Ariko no munsi ndafise iyindi channel nshasha kandi nengeye kuzindakora ku bikorwa byanje kubera ndiko ndahomba. Okay, none ariko harakantu gatonya wasa n'utunyegeje mu gatonya. Reka tugasubire ko gatonya tugateba ko cyangwa se tugatebe ko nta ngora nimwe ndaza bakunze bakora dukwikana guhera ku ntango gushaka kuherezo. Urumva yuko ko wahuye na consequence cyangwa se risque kubijanye na channel ya YouTube. Mu nyuma yaho umvi ivi byarageze nk'igucinege none
inyuma y'ivyo channel wuguruje umva yuko mu nyuma wuguruje indi channel iyo channel bayita gute iyo channel igute kugira ngo nanje umenyene channel rokera kuri YouTube cyangwa se abakunza kora turaba bakuruke kuri YouTube kugira ngo babe barakanda subscribe share na comment YouTube izina ryayo yitwa ushaka kuraba biri kuri YouTube cyangwa kuzora ukurikirana ibikorwa byanje biciye kuri YouTube yitwa urashaka kwandika Sabaut Media TV Sabaut Media TV niyo TV ubu iri ku kwego iri online niyo TV igiye kubazanira ibintu biryoshye cyane niyo TV igiye kubazanira ubuntu bw'amavuta byasi rero nimutangwe nyarukira kuri Sabaut Media TV kugira ngo mube murakanda subscribe share na comment niyo kwari ibintu bwa mbere tugitanga ikiganiro byagiye nk'ibigucangamwo akarorero Kirundi goma kuvanga Kirundi n'Igiswahili warigeze kuba mu diaspora cyangwa se warigeze kuba waramaze nk'imyaka runaka mu kindi gihugu murakoze cyane burya mu diaspora rero bako nigeze mbo mu diaspora ko mu diaspora n'umuntu aba yaje yifashe neza mu kindi gihugu ariko I know nabigeze kuja mu bihugu bitandukanye ndamaramo ibihe bitari bike canke bito na mpamvu rero usanga gucanga ruga y'ikirundi n'urundi rurimi bita biguma biri ku rurimi biguma biri hafi cyane so ndakumenyesha ko haro n'indi sinema shasha mperuka kwandika ndanayi directinga History ni jail no kuidirectinga usibye ko Sami yafashe kuidirecting iyo sinema ni sinema nziza cyane gose uzosanga kuri Mr Sami nanzi ko no postinze ngaho onye kuri iyo channel shasha ku iyo ya Sabaut Media TV ariko ntabwo byashobotse bivanye nuko hariyo utuntu tari bwatungana ariko ubunye namaze kudutunganya ngiye kuzora ndayicisha amafilme yanje ku iyi YouTube ariko ndakumenyesha nuko yo sinema ari sinema yakozwe mu rwego rwiza cyane yitwa Tama yo sinema uzosanga uyirabye uzoca ubarira muri comment ngene wayirabonye kandi ngiye gukora n'iyindi yo mu rurimi rw'Iswahili ndetse icyanze n'icyongereza ego Tama je narigeze kuyibona byose sosyo ariko sinigeze nk'uyikurikirana cyane gusa narayibonye kwa Mr Sami official none ijya ikubwira ngo wiyumvire wakinye ubuzima bwawe busanzwe cyangwa se wakinye umve iyo film wawe warigeze kwikina ku buzima bwawe si ku buzima bwanje kuko ahabwo nakinye ku buzima bw'abandi kuko neza umuntu abikinye akahanura abantu yuko byogenda neza cyane gose kugira ngo ntibite mu sinze Kirundi rero cyatari rega ibite mu ruziba bagwita bavuga gute igico Kirundi nuzo sanga abantu bariko bita mu ruziba bagwita nibaza sanga bako ari itamurutsa bagwita nawe Kirundi mbega nawe Kirundi ndo nyato sanga bariko baje make baritiranya cameraman dufashe ari jambo ry'ikirundi rivuga ngo nibaze basange bariko bita mu ruziba bariko ugomba gusa nuko ariko iyo n'umugani bahita mu mutego bagwita uruziba yes bakozi bacu mugende muri commentaire ako kan vraiment n'ukimana mugatangira inyishe katuyobeye umva geze ako kantu bagwita uruziba sinzi bita n'usanga bariko bagwa munani mu ruziba bagwita amazi Yes guys, mugende kuri commentaire ako kantu vraiment kandi
ya okay reka tubandanye n'ikindi kibazo icyo kibazo nizeye kukiza kwishura amafaranga ego nako navuga ati rero iyo sinema nayisohoye nisunze kubo byabayeko ariko rero kandi hariho abandi ushobora gusanga bitarababako rero babe attention ariko cyane cyane nayikinye mu nzira zo gukizwa zagakiza kuko iyo uri umuntu ukijijwe wemera Imana yo kuja mu ijuru biragusaba yuko ugira gute biragusaba yuko we focusing mu rugendo watanguye wo kuja mu ijuru urumva rero iyo sinema n'umugore nanifise umugore nanamukoye nakure hanyuma biragenda nabi aragaruka mu nyuma mu sinema ndamugira ikigongwe yantaye ashaka amafaranga nanjye twabana ndumukene yibonera afite amafaranga aragenda asagina tama niyo bitatama mu Kiswahili unapoona tama mambo yanaharibika ndabona ino interview za guhira nje namenye Kiswahili afoka sana mwanangu nitajua tu nitajua tu nitajua tu elega ndajua si okay tuli mu Kirundi it's okay yes kele continuous yes none mu mafilme yose numva ngo hari amafilme yarari ku rubuga rwawe bibagiye cyo bita mode pass cyangwa se password ya mukirimu cy'Icyongereza nanje Kongereza ndakazi none ayo mafilme yose wakoze umva ashika nko ku 8 hari amafilme warigeze gukina girekeye ku buzima bwawe ahubwo nakinye nisunze haro ino nayikinye nisunze ubuzima bwanje n'ibindi ndayikina nisunze umufada wanje basi navuga yuko data wacu ibavuga mu Kirundi suko kwigisha gukora ineza mu kigenda rero sinema itwakora ineza igendere ni season ariko yahereye kuri part 3 kuko part 4 5 6 zose zaratakaranye n'umukameraman yagize iki muri za challenge ye nakubwira cameraman ni ngorane uraraba cameraman kino kigano ntuzohave nawe nyine gita yes none ubuzima bwawe bwa filme ndo watanguye gukina filme makabyari neza niweza kuona tangu gukora filme mwaka w'igihumbi 2019 ya 2019 nagora 2019 kushika nawe 2025 niho consequence wagiye urahura nayo yatuma wumva umengo filme ucu yiheba ucu bivamo burundu nuko gutangura filme narashoboye gukora iyo episode ya mbere nakoze filme ya mbere irapfa kandi iyo nayishizemo mitahe amafaranga menshi ndakora sinema gira kabiri iyo irasohoka nayo nyene bankorera bitari byo ariko ndahumiriza filme ya gatatu ni season iyo season itwa Korineza Wigendere iyo rero niyo nakoze ishobora gukora ibikorwa ibice bitatu hanyuma ibindi bice bitatu nagira nkurikize bica cameraman yamaze twagize tournage y'imisi itatu ibyo bikorwa byose byaratakaye ncamvuga ati rero filme ndayihebye rero nashobora kumbere umuntu wambaye atakugira negereye Alvera Muhimba hanyuma Alvera Muhimba namubwira ibintu naciyemo na ashingirina yiwe yukuntu kuko Alvera Muhimba yari umugenzi Jiskamena n'umugenzi ariko yashoboye kumanura mbwa ati usikate tama icyo Kirundi sindachumwe no kivuga usikate ya nuchikinege hata mimi amenifikia lakini nilivumilia nani yaranshike gusa yaravumiriye okay asante kwa interpret okay naravumiriye rero maze kuvumilia amaze kuvumilia niko kuma izo nege chambona nanje kuramiriza ariko mu kuramiriza nashoboye kurana na Mr Sami Alvera Muhimbare mu byo twakoranye indirimbo gusa konye ndibaza muzobona mu ndirimbo yitwa Kubera Imana muzombona turiko dukorana na Mimi Mireille aho yari umugore wanje rero nibyo twakoranye na Alvera ibindi twakorana mu bijanye n'ibintu bisanzwe ariko kandi byo mu buzima bwa entertainment mu muziki wiwe okay yes merci sana kumva yuko kandi vraiment courage ndumva yuko ahuye na consequences zitandukanye ariko warazihanganye nk'umuntu w'umugabo none ubu
Innocent ko ararengezo consequence ni yahe nyungu ubona muri filme kugira ngo utere intege n'abafite impano yo gukina filme bakumva umengo bivamo kugira ngo canke se uhanure se abavyeyi runaka baba babona abana baba bafise talent yo gukina filme bakasabwa ati ibyo bintu ni by'ubusutu ibyo bintu ya kweli nasi sana abantu benshi b'abavyeyi barakunda kwitira bese n'abavyeyi gusa n'abandi usanga ariko biyumvira ako nange impanuro ku bavyeyi babanira abana babo kuja muri filme kugaragaza impano zabo imbere ya TV no kuvuga ngo abo bantu bacari inyuma y'amajambere kuko abavyeyi sinzi ko subiramo neza ikirundi urumva abavyeyi hari ukuntu umve iyi filme iri nziza kugira ngo utere nega bafise impano nk'iyi wawe ariko bakayinyegeza cyangwa se abavyeyi babo babona umwana afise talent yo kina filme akavuga ati tubwo n'ubusutu byo byumve byo bikwega ubushira soni icyambere filme iri nziza ifise akarusho kuko filme ikintu cyambere novuga icyambere nuko yigisha ni kimwe mu bigize ijambo ry'Imana no munsi turiho turigishwa mu mashengero canke mu misigiti canke niko no bivuga rero filme uburyo yinjizamwo icyambere cyo uzosha kuraba abakinyi bose ba cinema usanga ari abantu bari propre usanga ari abantu bambara neza usanga ari abantu basa neza ni ikintu c'ikimenyetso cyambere kwereka yuko abantu muri filme bafise baronka akarusho ego kuko ari gishobora gusanga nk'umuntu agu telefone nka Mimi Kheye Sami abo Barbera ba Mimi Kheye aba Kadora aba Ahmed BMT bo ukasanga bahali ya kwanuze kwa Soro kwa Liberty ukasanga bagu telefone ingongorere ino filme bisunze ko bakubonye kufise impano kugaragaramwo muri wewe arakubwira ati ingo unginire isene ukasanga aragwa n'ibihumbi 50 ibihumbi 100 ku munsi ninde mukozi wa leta uno munsi cyane ninde mukozi wa bo muri leta sinzi ibyaho ariko icyo nzi cyo nuko ari abantu bake bahemba abantu ku munsi 100 ariko muri filime usanga narenga uyaronka urumva ko akarusho kambere akandi karusho urumva ko ari kwigisha ushobora gusanga ari umuntu yari yihebuye ari mu bitaro cyangwa mugasho kasanga bice muri ya filime arabohotse aciye abafuri kandi ejo niba mu mugasho azoza gushimira ikigira gatatu no guhanura abavyeyi bafata abana babo matalent yabo bakazirika ngo nivyo busuma ngo nivyo busambanyi ngo ningeso mbi ese ni gute kwinjira mu bintu ngo ningeso mbi utagize iki gatari gasanga arakagesoka hajya ibintu biba byobaye ingeso biraraba ni wera nubwo buri muhira usanga batwaye amada no muri filime gusa niho bongera amada iyo yanayoza abantu bose bakomeye bose babyariye muhira no kuvuga yuko ari muri filime cyangwa bakina filime rero nibaze babeshera filime ni kintu cyiza cyane nakazi nk'ubundi kandi ni ijambo ry'Imana nk'ayandi amajambo y'Imana nuko nabyumva urakoze cyane abariko badukurikirana kuri Blessing Talk TV kandi wakoze nawe ko bana nacu wakoze ko watumviye uratwitaba naro cyane tatugomba tugeza kanya ko kuvuga icyo bita gushimira TV yacu Blessing Talk TV no kwibwira akajambo keza kugira ngo umve neza kuko tuba turi kumwe thanks bakunzi ba Blessing Talk TV mwakoze cyane gudukurikirana gora ku ntango gushika koherezo mwakoze kubana nacu no ngenda yibutsa kuri microphone mari muri kumwe na journalist Rizzo official inyuma kamera mari muri kumwe na Fisto TMT ari yagerageza kudureza amashusho ameze neza kandi atagase namwe nivyo mubonera no ngenda bibutsa bukana subscribe share na comment kuri Blessing Talk TV no ngenda bibutsa kuno mutimiri wacu ya Afiste channel yiwe yitwa guys ndakunda kuyibagira Sabaut Media TV ndibuka Sabaut Media TV mugene mukane subscribe share na comment kugira ngo muze muraraba ivyo yabatekerereye ivyo agomba bahereze ibintu bishaje by'akanovira agomba bahereze nunga nabibutsa mudukwikena 5 ndabakunda cyane ciao